Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu cete cyandikiwe Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 3 haravuga ngo nuko mushira umutima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye bityo abanyavyaha bamuharirije nimudendebukirwe ntimwihebure mu mitima yanyu. Dusangire ijambo rivuga ngo ntudendebukirwe ntiwihebure. Nimba ijambo ry'Imana ryatubujije kudendebukirwa canke kwihebura nukuvuga ko bisanzwe bihari. Birashika abantu bakihebura canke bakadendebukirwa bivanye n'ibihe bitandukanye barimwo. Kandi kigeretse kuri ivyo ibintu bituma tudendebukirwa twihebura si bimwe kuri bose. Uyu munsi urashaka kuba uri mu bibazo byo gutuma wihebura canke udendebukirwa. Uwundi akaba ari mu bindi bibazo ariko kuri twese ntibisa. Hariho abashobora kwihebura kubw'ubupfakazi ingorane bariko barahura nazo, hariho bashobora kwihebura kubw'ubupfubyi ingorane bariko barahura nazo, abandi bakihebuzwa n'ubukene, nkumi zabuza bo bubakana, abasore babuza bo bubakana, abandi ingwara n'ibindi bitandukanye. Ariko ijambo ry'Imana riratubujije uko vyogenda kose ntiwihebure kandi ntudendebukirwe. Yesu Bibiliya iratubwiye yuko yihanganye mu gihe abanyavyaha bariko baramuhaririza. Murazi ko bamucuranguje bakamukubita bakamwambika ubusa akoregwa ibintu biteye ubwoba, ariko muri ivyo vyose ntiyigeze yihebura, ntiyigeze adendebukirwa. Mu yandi majambo yarihanganye. Natwe ico duhamagarirwa ni ukwihangana mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'ingorane. Kandi Yesu ko yashoboye kwihangana mu gihe cy'ibibazo, natwebwe tugize ibibazo aradutahura, azoza ababarane natwe, adutera intege, atwongera inkomezi kugira ngo dushobore kwihangana. Kandi ikindi gituma ijambo ry'Imana ritubuza kudendebukirwa no kwihebura, iyo umuntu adendebukiwe aba mubi cyane. Iyo umuntu adendebukiwe akora ibyaha byinshi cyane. Hari abadendebukirwa gushikaho bo kwiyahura, hari abadendebukirwa bakidodomba bagatukana, ugasanga nta muntu numwe bashobora kuvugisha neza. Iyo umuntu rero yihebuye aba mubi by'ukuri. Nico gituma Bibiliya itubuza kwihebura no kudendebukirwa. Ni wihebura ukadendebukirwa uzokwisanga atacushitseko n'ivyo wategerezwa gukora, n'intumbero wategerezwa gushikako uzopfata yushitseko. Ntushobora kuba wikimazi wihebuye, ntushobora kuba wikimazi uguma ubayeho waradendebukiwe, ntibikunda. Rero ntudendebukirwe ntiwihebure. Yesu ko yihanganye muri ivyo bibazo bikomeye gutyo ashobora gutabara abari mu bibazo kugira ngo bikunde ntibihebure. Imana rero igusange ahuri wiheburiye, ahuri wadendebukiwe, ikongera inkomezi mu izina rya Yesu. Impanuro yanje yari yuko ibibazo ko bizoza bisa kose wihangane ushitse kwiherezo, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni wadendebukirwa ku munsi w'ivyago inkomezi zawe zizoba zarinke. Kubw'ivyo gira inkomezi muri Kristo Yesu, kandi umuti bawuduhaye kugira ngo ntudendebukirwe ntiwihebure. Shira umutima kuri Kristo Yesu, umutumbere we wenyene, kuko ni wazoguha inkomezi zo kwihangana. Yesu aguhezagire.